Now, my name is Cuba babarenga yabo mugabo ndumugabo nyamugabo sindi nk'ababagabo bwabo bugarukira ku munwa gusa kandi butari mu mitima yabo sindirimba uburofama niga sindiko ndigana baswa munyigana ntitwiganye n'ubu ntitwigana. My name is a phantom, pick up your shit here, this is a quantum. We going hard and got rappers a rumble. Pick up your shit, throw it in dustbin. I ain't go what we calling gravity, but this one will come as a gravities. But pretend I'm by war, kongwa rap ivyari bitito niwa yumza kugira inzigo. Ndumuganga ushaka kuririmba trap ngoma nzenda gupime ndawe kudafisa kagwara ko gutuma utanagerageza ugatangura gutukisha umudiho wa rap man sumudiho wa gutera inkuru ujana bibara kumara amazuri bukuru bamuvise butoyi kwara umumesha va ku muhanda niwa yumva cusezera papa muzena team mufisi irasa am hold isezera mama mubwire kugiye guhwera maniga nimumva wumve ndakuruta hip hop ni yanje nacitoba am rapping now cufana hip hop yanje nimyiraziruta. Yes, bukunzi wa Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'aba best rapper. Ndabaramukije. Mahoro. Meze neza. Cyane Tumeze neza. Mureka kwifatira mu gahanga. Murapera raho reka kuririmba. Ni hatari ko. Tujye gukosora abantu usanga bihendega muri no minsi usanga. Ariko yarinze neza da. En fait, umudiho rap ndakunda kwivuga n'umudiho wa challenge. It means yuko dukwiye kuzana ibintu bishasha mu muziki hari umuntu yakoze agakosa tukamukosorera tumere kungena ibintu bikiye kugenda. None indimbo nziza yaririmbye none ntimeze neza niye hedefo wabonye muri rya ndirimbo. Si hip hop ari kujya ndirimbo. Nibaza ko atari hip hop wantu kuko biri kose. Ya si hip hop siniba nyomvu twayikosoye. Kuko iyo yaba ari hip hop nitwari kuyikosora kameme. Nico kitubabaza yatumye umurapera aje akibaza ngo ni ibintu byo gupfa kuvamiya gusa tibo. Rero kubera twe tuzi ko atari ibintu byo gupfa kuvamiya. Urazi igituma tubivuga kubera ibindi bihugu barara mu Burundi kandi baravye mu Burundi bagashaka kumenya rap rugezigeze ko bagaca baraba hindirimbo zimwe ziba ziriko ziravuga bihera batujaginze yuko abarundi atacu bashoboye. By the way hari abapeti bakaze baba bariho babishoboye. Diho wa hip hop akawushira hejuru cause guys jeko sinzi ko ari je ariko by the way ndi producer ndakunda gukurikirana entertainment ndakunda kumbiza imiziki myinshi mugabo tugerageje dukora imiziki iri professional siko tugerageje dukora imiziki dushaka kudandaza international kudandaza handi mu bindi bihugu byo byiza cyane so ico nabasaba nuko mwodushigikira.